Mbega nikiye kintu gikunda gutuma umenga filime muriko murakina iyo muriko murakina amafilime simvuze wewe canke uyundi ariko navuze muri industry kabiri gatanu umenga filime zanyu histoire zanyu ziherera hagati yareka rasora filime bita Feruje ndibazo urayizi kubera kijya filime yaheze kujya umenga ntiyaheze bamwe bari muri moroge kandi moroge ntihamba moroge wayo ababayo umuntu baraza gukura umuntu bakaja kumuhamba ahubwo ikintu nibaza ko nyine kigoye cyane gutahura utosobanurira n'umuntu ni kujya kuntu noze ya Lucky yaheze muri moroge Yes bakunzamira ku TV 257 nyemera ndabaramutse ndabivuza amahoro Imana bane namwe ndabutse ko wane Boyvalas kira from JT Paradise KBBC nk'ibisanzwe murabona ko imbere ya kamera turi kumwe n'umutumire turi kumwe n'umwe mu basanzwe bahurikiye muri industry ya kabiri gatanu ndwi mu gisata ca film asanzwe akorera imirimo yiwe hano mu gisagara ca Gitega nawe se yundi afite ibikorwa byinshi maze kuba musigura bamwita DJ CC canke umwite Set afise ibikorwa byinshi musigura akorera kuri Gitega film asanzwe afise na filime shasha ariko arerekana amaze kwerekana parti zibiri filime batazire anga ni filime kandi ibonekamwo inyigisho nziza ibonekamwo inyigisho kabisa kugwaruka cyane kugwaruka ndetse no mu bakuze hose ni inyigisho zirimwo reka tumwakire kuri micro za Miracle TV 257 maze tuganire karibu cyane asante sana urameze neza ndashima Imana n'abantu bakeye n'abantu bageye nkabanga uri kuraharura oya mugasi bake nimba bashobora kubashika nk'ijana cyangwa amajana rero nene ko babaye benshi bamaze kurenga babiri guza babaye benshi ateke wiriwe neza rero nukuri ndashima Imana okay turi muri introduction twasiguye kuri umwe mu basanzwe bahurikiye muri filime Ndundi ndibaza ntwibeshe oya nuko nyene okay aho ni safi rero ndakwamagaye kugira ngo tuganire muri industry musanzwe muherereyemo ya filime mbega nikiye kintu gikunda gutuma umenga filime muriko murakina iyo muriko murakina amafilime simvuze wewe canke uyundi ariko navuze muri industry kabiri gatanu umenga filime zanyu histoire zanyu ziherera hagati ntizihera neza ngo tuzibone neza ziherera hagati oya mu bisanzwe ntiziherera hagati canke kumwe mwandika ibiducanga ngo twinyotse mu bisanzwe hajya nyene ubundi gikorwa iyo gihera ubuza kubona ngo cyaheze wabibonye hajya ntikiba kibaye igikorwa cyiza oya ko ivyiza nuko nyene umuntu aba yumva umengo byobandanya ibyo urazi gituma ndabikubwiye ndavuze kubera ko mwene wanyu musanzwe murukiye mu ntuze imwe yareka rasora filime bita Feruje ndibazo urayizi iyo filime abantu benshi bagomba bambwira kubera je nakunze kubera je kunda kuvugira cyane filime ndakunda kuvugira cyane filime bagomba bambaza ngo none one boy ngo kubera kijya filime yaheze kujya kumenga ntiyaheze numa nkaca muri cyo mvuga rero bashaka ihere gute basi urumva bavuga ngo sinzi uko ayikurikiranye neza ijya filime mu bice bimwe bamwe bari muri moroge kandi moroge ntihamba moroge wayo ababayo umuntu baraza gukura umuntu bakaja kumuhamba sivyo kandi filime bamwe bari mu gasho ariko filime yarahetse bamwe bari mu gasho baca bavuga ati none kubera iki bahetse kugera mba ngomba mwe muri muntu ze kubera iki histoire bimeze kujya mwe mwandika ama histoire hajya mu gasho abari mu gasho no kuvuga none nkuba gukiriyeho guherayo boshaka baza kukora oyo usanga bamukiriyeho guherayo ujya mu kana tarubanza rwasomwe batabubo si Christine meme hajya oya ko muri filime singo ngo baze baraja no mu rubanza ngo bagiye gukora urubanza ngo umuntu ngo baguma babisubiramwo urubanza rubaye rimwe nibaza ko bibaye rero hajya ahubwo ikintu nibaza ko nyine kigoye cyane gutahura utosobanurira n'umuntu ni kujya kuntu noze ya Lucky yaheze muri moroge kijya rero naco hajya konyene niko kantu novuga ko sinzi impamvu bagakoze ariko nyene Lucky kubera yaheze ari muri moroge umengo nyene ni ikintu kidasobanutse cyane niyo mpamvu nanje navuze ati reka mpamagare umwanditsi
umwe mu ariko bagize ni amafilime ariko ni fresh ushobora kuzosanga hazoza iyindi ikindi giti ako izanyishe n'Rwanda bahanda rose n'undi muntu abanyishira kwa kode integura uri kurategura ikintu si byiza gutegura ikintu gitera gihe kuko ejo ushobora kwiyibutsa ukagaruka ugakora cya kindi nyene okay hajya ahubwo banze dushime ko kuba yaraheze ikaryoha kandi kaba yari iryoshe yaheze ikiryoshe vraiment abantu bakiyikunda je hajya ni fresh nararyohewe kumbe ya ngeso nawe urayifise kuko nawe hari abandi bambwiye ati none kubera ko ivyo yarase nawe yaheze kuki violence nayo none violence yaheze nabi nayo nyine baracayishuza barakeneye ubandanye kuyigisha urumva basa abantu babashaka ngo babone ngo umuntu ngo none twasha tuja ibaze ko cinema tugenda tugatera inda kavyara tukarindira ko vyara tegenda muri cinema niteba amezi 9 ni misogona oya nyene kwa tuba dukina ubuzima nibaza ko hajya je violence yaheze neza kuko icyambere nasubiranye n'umuntu dukundana singomba ngo twerekana ngo mu rugo ngo byagenze gute birashobora kuzobaho mu mubayeho neza mubayeho neza tumeze fresh nk'abantu bayikurikiranye tumeze fresh nibona ko navyiboshe yego naravyiboshe urugo rwatanguye kunshi kubafata neza ntakigora ubu ni bon ubu ntakunda abantu ze yarahashe none yarahashe basi agiye gusanga n'ibyo bigiye kuyongeramwo hariya bakamutera inda zizokorogwa robo yarahashe ubundi rero cinema nyene ni vyiza kwihera idahetse uba iheze igahera ewa hari uzamva ngo wapi kweri murumva mweri cyo mwamushaka hari filime ndakwereke One Boy nta n'umunsi numwe wokina ngo uvuge ngo filime ngo yaheze neza ngo yaheze uko umuntu aba avyifuza muri oya ntibikunda basi umuntu aba yumva umengo hari ibindi rega wowe je nk'ubu nkaje ivyo mba niyumvira ndiko ndakora igikoko we hari ibindi nawe wiyumvira muri wewe urumva rero bijya wiyumvira wewe byashobora kutavyiyumvira mugabo uri kuravyiyumvira ukabona umengo bigiyemwo bizoryoha waje nkambona bigireye hajya ni fresh dusimbire gato muri anga abantu benshi bakora kwishuza pariti ya gatatu ubundi abantu nyene bombabarire cyane ndazi ko bayishashaye kandi bayishaka cyane gose ndabizi vraiment kandi nanje nyene numva ndayishaka none atari bangana ibiki byagoranye bo turi mu kibazo cha tekinike hari utuntu tukibura tukiho turarondeza dukora kugira ngo tuze tubaye igikorwa kimeze neza nkuvuga nimba warabonye rimwe na kabiri kakuryohera dukeneye ko gatatu niyo izoziryoshe gusumba nibaza ko nimba ukurikirana imbuga zanje warabonye utuntu duto nagenda ko ndaba urabona ko nkabijyaye ibintu biba bidasanzwe okay ndumva rero abafana bawe ibibazo byinshi baba bafise uri kugenda uvyishura niba mu ibihe byo kujijisha byo girane gute biriko birahera kuko ndenze ndakuzana hano ndibaza ko baba bakeneye ubishure baronke inyishu ya nyayo nibaza ko biko birahera tu vuba cyane ndabahisanga izosohokerako anga parti ya gatatu bakaryohera hama inyuma ya parti ya gatatu tuyisoze yego nawe mwihere gusana muzara bihere nk'iyiheze oya nuko je ntaranaraba ingene imeze buryo nayuzi burya nanye ndayirabana n'abafana yego kweri je burya filime je nakinye filime nubwo mbarije ndiko ndayeditinga burya sinjyoherwa cyane ukikura yeditinga ugiye uri kurayira n'abafana urabana commentaire uravuga ati na commentaire aba hirya no hino byo biza gute aya niho filime biryoshe rero ni naho uyirabe utekanye DJ Sisi urimwe mu bariko barakora nka mu ntara Gitega bariko bakora neza kandi bariko badashaka gutevya inyuma ya filime hazi yindi filime mbega nyuma aya anga bitegeke ewana jewe kweri ntakubeshe abakunzi banje nyene bo ahubwo je novuga ko ntevye kuko je kenshi ndazi beshe mabansa bango no kubera iki filime yawe teba kuko je ndashobora gusohora rimwe nko mu mezi 2 canke 3 cankane ariko ndibaza nk'ubu uri umuntu ciye ubwenge ukibona impamvu bo bishobora kuba ari ibintu tubura ndafise tutikwijemo kugira ngo filime inyaruke nayo ubundi yaba dufise ibyo twifuza byose natwe kondi twosohora cinema tukakora igikorwa mu karyoheko rero nibaza ko je nyuma ya anga hazoza cinema nziza kandi nayona je sinzokugera nsubira nyuma Imana ifashe nzobaha cinema nziza kandi zobaryohera nayo nabo baramaze kukwigura bwati turakeneye gukwirikira arona amaze kwiza abantu barenga 10,000 n'ibindi
barenga bajya n'abakunda bandika umutima harimo abonzi no nabo ntaza ariko mwese mwumve ko mundi ku mutima noneho bose urabazi uko bari kuri chaîne ya bose ari nyuma yawe bakubwira ati kuri YouTube ntishoha ikwereka abantu bagukwikirana cyane sindaraba gusangiranije ntararaba kariyo ko kantu karaha nzo karaba mwese ndabarondera ndabasacinge gano YouTube bagashiramwo karimwo kuko ndakazi kuri Facebook cyane ni kuri YouTube karahari kakwereka abantu bagukurikirana aba superstar n'abantu basanzwe bose irabacagura nzenzo karaba okay aho none mu ntara ya Gitega nike kintu gikunda gutuma umenga filime zanyu ntiziboneka cyane ku bwishi ugasanga ruhaboneka filime y'umugwi umwe cyangwa mugenzi ko ngahantu hari imigwi myinshi cyane myinshi icyo naco sinoshobora kucishura kuko je sinzi impamvu zitaboneka kuko je nimba nkora ibisinema bakayibona je mba numva ndiko ndakora abandi rero burya sinzi impamvu batariko barabikora ngira nebo ntibabona ko batariko barasohora sinzi impamvu cyangwa usanga zirasohoka ntituzimenye byose birashika kuko natwe arizo dusohora bakatubaza ngo mbe ya sinema yarasohotse ari twarayisohoye tegiriye none kubera iki abantu bonga Gitega cyane mutijuka ibintu vya promotion mutijuka ibintu vyo gupromoting promotion cyambere n'amafaranga kandi amafaranga ni bake bayikura promotion yonyene ya mbere twadukwiye gukorerwa ni abajyanye mukorana film ariko hari gihe usanga wa yarakinye muri film ntanayirorera ntayirabe kandi yarayikinyemo ntayisharinge kandi yarayikinyemo ne wumva urukundo rudahereye muri twebwe nyine bwo gukunda iby'iwacu nyine sinibaza ko abandi benshi bovyitaho gusomba ko twe twovyitaho twe twabikoze cyangwa gasanga nkubu ari nk'umuntu ari muri team akaba ntiyabonetse muri ico gikorwa nta gushigikira ariko mu Kirundi bavuga ngo ushaka inka jyama nkazo kubera ikirone mubona muto kwemeranye ne mukabigaragara mu gukunda je nka genda gerageza one boy wowe uragerageza ukagerageza ko kwamuherekeza igikoba cawe ukabona ko TV kanaka ukagera gute ukaja we naranakubonye igihe wari kurakora lancement officiel ya filme Violence narabonye kabisa warahagurukije ibyamamare ndanacugumira vraiment uyu ni umwana w'Igitega hagurukije ibyamamare nk'ibi byose nyine kajyana kandi Imana yamfyonde mbona birabaye kabisa nawe uragerageza ukavuga ati reka nje no kurondera ubumenyi indige wari kurakina filme anga je narishikiye kuri tele narabonye ko hagurukije aba director bakomeye uravuga ati ndakeneye kuzana aba director kugira ngo kino kintu kibe international ubundi je naramaze kwitahura ndatahura ko ushaka ikintu ciza ushiramo ibintu byiza no kuvuga filme nshobora kuyikina nabi kubera na directinzwe nabi nkayikina neza kubera ndayitinzwe refresh no kuvuga ngo umuntu wese arazi gukina filme buryo umuntu wese yobishobora ahubwo ninde yamukurikiranye yitwaye gute kuri set ivyo biba bihagije rero je nco nkunda tu ntugire ngo nikindi je nyene mbashaka gukora ikintu kirushiriza isho nakoze ejo mbege muri kumuraganira n'abandi bantu musangiye uyu mwuga ngo ngabo nganye mu karere ka Gitega be nabo babivuga ko ikibijanye no kurondera aba director bakomeye cyangwa bari muri ya ntuze yo kusanga bari ko bariyemera ikimora muganira kenshi no kwiyemera nico kitwishe no kuvuga ngo ababona umengazanye nakumenga muhirishije hiti ariko siko biba bikwiye kugenda burya hiti irikora burya nabajye bazungu tubona bakinye cinema bashobora kurondera umuntu abizobereye mu ivyo bintu bakamuzana ati ingo directing kino gikorwa abazungu babo usanga hari n'aba director barenze umwe hakabuza kumenya ngo naka ngo yitwaye gute akuraba nimba hatakeneye gukubita urugo hakamenya ati wowe wakubisa urugo he bitakwiye subiramo mugatwego uzosanga ari umwe na n'uwo mugasanga dukora twiruka rero dusigana n'umwanya rero ngaho Igitega ikintu cyambere gituma beshi bidakunda nyine bawumva umengo barabishoboye ndege natwe twobishobora kubidirecting nije byonani nogerageza muga kubera ko je nkeneye ubumenyi kandi nkeneye kunguka byinshi ndagerageza kandi bamumva na filime yawe igutegeka ku directing wana naka burya filime gukeshi abamazugara n'abantu benshi bakomeye mu bijyana na filime barambwira ati go filime iravuga weje kuyandika irakubwira ati no filime hano hantu nkeneye ko hazokina naka nk'akarorero
naraganiriye n'umuntu yanditse filime agatsirikwa ntigahere yambwiye ngo filime nabana ariko namaza ku kibazo ca Chaserine kubera iki hano hantu mwagombye kwakina Chaserine mugemba mbona umenga abantu bo muri Burundi Film Academy ntibakunda gukoreshwa cyane mu zindi filime zitari zo muri Burundi Film Academy yaciye ambwira ngo iyi filime mpejeje kuyandika yantegetse ko nzana Chaserine muri kino kibanza ubundi rero naje ico kintu nico nanje namambura urabona ubundi iyo abagiye mfise ico nifuza nk'ubu reka dufate nk'uburyo paraporo nk'uburyo ndashobora kwandika filime basi ndiko ndanayumvira vyonyene ndiko ndayikina mu vyumviro vy'iwanje ko je burya filime uri umuntu yiyumvira filime usanga uri kurayikina wewe nyene uyikina je ndiko ndayumvira nkaba mbona ati iyi sura ya naka irakenewe hano haje kakubita naka ni fresh mba ndababona muga kubera ngo usanga hari ibintu byinshi umuntu ababuze okay birumvikana none kugira ngo muronke ibyo mwifuza filime mu igende nkuko mushaka how dukeneye abantu badusuporting support nta support turaronka ngaho Igitega nk'ubu tworonka abantu badusuporting bakabona ati bana bapetite bari mu birungo ni vyiza yari nta kintu gitoko bijya byose babona ko tudashoboye twobishobora reka yego kandi bikagenda neza nyene bikaba nkuko mwifuza cyane uko je nk'ubu neka ndakwereke violence yo nkaba nayisohoye igasohora nk'ubu reka dufate twarayikoze igasohora nk'umustar ari Bujumbura simvuga ngo naka canke naka mvuga nk'umustar azwi nyene Bujumbura ya filime si nziza sana nziza story yonyene ni nziza image nziza byose ni vyiza ucuza kuri anga rero ewana nkijya yoyo n'umuriro je nkijya sinema mwana ndayiraba ngashavuga neje nayikotse je urumva nkavuga ati ihweri nyene sijeyo muga kubera ko nyene turi hahandi haciriritse umengo haraciriritse ntitwugurukiye cyane kubona filime usanga nyene ni kwa kundi umengo ntiyateye imbere muga je ndabishima aho yageze ni sawa ni byambigeze neza tuje ku matiko gatoyi murabona kuri stade yawe uri kuracisha ko filime nkayirondera muri Gitega filime nkayibura nkandika basina amazina yawe basinaye ko ari collab nkayibura filime nyene boneka ko ari action kabisa y'umwotsi ya filime byabimeze ya filime burya nyimba ukunda kuraba state ya filime niyo filime ya mbere numva nkunda ndayikunda ariko nagize ikibazo bashobora imashini iyi mashini yari imwe bashobora yitwara tumaze gusohora trailer twari ko turakora kugira ngo tuzoyisobanure tuyisohore acha banyiba project imashini yamwe project byose barabitwara rero kajya kaboro misi yose namanda nkakaraba nkumva ndababaye nandi je filime nayironde mbe umenga yasiguye ujya mu siguzi ni Master P wo mu Rwanda kabisa ijya filime umva nyene uri kurayiraba umenga sindundi nyene akababoro karanyisha muga nkavuga ati nta kundi ni wihangana none habaye ikibazo nyabaki cyatumye igirane turi dusibye kwiba machine nandi hantu wari warabitse project mvuze ngo project nayibitse ijya sinema bugihura n'ibisanga byinshi ahandi hantu nari nabise project sanga amajwi yaratakaye Bano imana mwe muriko murakurikirana uno musore brema murabe icyo mumufasha urumva nk'imashini afise imwe afise disque diri imwe ibintu birapfa bikagenda burundu bose kuvuga ngo nari mfise disque diri imwe ahubwo barayivye nayone uba batwaye machine birimo byose ni batwaye ibintu byinshi ariko nyene nta kundi usanga ariko imana yari yashatse ko biri tuvuye ko imana tashaka ko ikintu nk'ijya kigishikira abarundi rega kwaciza nk'aki rega ikintu cyose uko kije tucakira uko nyene ni kabisa nta shwa nimwe wogira kugira ngo ikintu kibuze cabaye kiba cabaye kabisa numvise rero uri ku rugendo reka ntitugucereze mu rugendo tweze ko umwanya tuganiriye hari byinshi abantu bungutse murakoze cyane kandi imana ibahezagira uko numwitanga wowe nibaza kuri mu promoter ba mbere ngaho Igitega nama ndagusabira mbere zotera imbere imana ishimye kanza waramaze gutera imbere hari n'ibindi byinshi ngikeneye nyene rega bijya byinshi bana bijya byinshi no kuvuga ngo nujya umuntu afise indege nibaza ko cyo kintu kigoye ngaha ngira mu isi kabisa isi nico kintu cyambere kigoye ko ntikigura umuntu wayi wewe yego kabisa ukigura ugiha leta ikagikoresha rero nujya umuntu afise buryo bwo kwigura hari ikindi kintu yifuza usanga gisomba n'indege kibaho cyenda ko waba yifuza ijuru ryonyene oya ajya n'ivyijuru ntabari karavyiyumvira abari kapambana yarabonye urundi runtu rurenze nyana ikintu ngo hawo gisumba indege ko wenganije biriho wani biriho atari imana yonyine tutabiraba tari ijuru none nk'ubu ashobora kuba afise indege avuga ati nshaka kuja nko kugura muri Amerika
kugura ikibanza nk'ikibanza cyangwa kubaka ku mazi ndaguye ndagarutse okay reka ntitugucereze mu rugendo rwawe ndibaza ko ugiye mu bikorwa kandi by'akazi vuba cyane kuri genda kwemereye ko nzogaruka tuganira neza anga mbona ati igira isohoke uzona tubwira n'ibyo urugendo ugiyemo ntiriwe ndavuga iyo ugiye ntiriwe ndagira gute ariko ndibazodusigura n'ibyo wagiyemo ko byagenze neza tuzobyigira hamwe reka ndagushimire cyane Imana ibahezagire cyane okay reka none mbwiye nibutse ko abariko baradukurikirana iyi ni Miracle TV 257 uwaturi imbere yarakora tuganiriza yari DJ CC aboneka muri filime Anga aboneka muri filime Violence abazikora mu filime menshi ni CEO wa Gitega Filme ni nawe boss manager byose wa Gitega Filme afite abantu benshi bamuri nyuma ariko arashigikira muri runo rugendo rwa filime kananda kubitse ko yari one boy Valaskira from Jet Paradise ndabakunda cyane ciao ciao hasta la vista